Ndabifuriza umugoroba mwiza mwebwe mwese abanywanyi b'ibiganiro byacu abariko baratwumviriza nga kuri no monesha kure yacu hena yanyu Abunoni News TV imbonesha kure imwe rudende ibandanya kubategurira ndetse no kubashikiriza amakuru akomeye cyane amakuru yihutsa kandi agezweho ariko aravugwa muri ko biravugwa mu Burundi mu karere k'ibiyaga binini ndetse n'ahandi hagiye atandukanye. Nyuma yuko hakomeje kwikwangwa ibitero biremeye cyane nga muri kino gihugu c'u Burundi ariko kandi bikaba byemezwa neza yuko Evariste Ndayishimiye yoba yaramenye amabanga amwe namwe y'urongoye igisagara ca Bujumbura harimo rero n'imigambi yo kugerageza gutorokesha General Arigome Bunyoni uyu yarabaye umushikiranganje wa mbere mu Burundi ndetse yararongoye n'igipolisi cyo mu Burundi nyine haba hagiye gufatwa ingingo yo kubogozwa mu mabanga nyene k'uyu mugabo nk'uko amakuru akomeza kugenda atugera bivuga. Amakuru yihuta akomeza kugenda atugera muri no mwanya akaba ashimangira ndetse anagaragaza neza yuko ibikorwa biriko birategurwa mu Burundi cane cane mu gisagara ca Bujumbura aruko urongo icyo gisagara yabagiye nyine agiye kubogozwa mu mabanga yiwe nk'uko amakuru akomeza kugenda atugera bivuga. Nyuma rero y'amakuru yamaze kugenda ajya hagaragara nyuma y'imigambi narabashikirije igendanye n'uburyo rero General Arigome Bunyoni ashobora gutangura n'ubundi kuba yogerageza kuba yotoroka irohero rikuru rero rya Gitega ahafungiye yagirizwa ibyaha bigiye bitandukanye birimo kugerageza kugandagura umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye nk'uko amakuru akomeza kugenda tugera bivuga birimo no kunyuruza ibitoro ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Ibi byose birerekana ndetse bigatuma rero nga mu Burundi ibibazo bigiye bitandukanye bikomeza kugenda byiyongera umunsi ku munsi nkuko amakuru akomeza kugenda atugeraho abivuga. Ni mu gihe gushika uno mwanya abatari bakeya mu Burundi biyamiriza iyi ntwaro ya CNDD-FDD ikomeje kugenda iratuma ibintu birazamba muri kino gihugu c'u Burundi. Turagaruka kandi kuyandi makuru akomeye cyane yakomeje kugenda ariko aravugwa agendanye cyane cyane n'ibiriko birabiranga muri kino gihugu cacu c'u Burundi. Abanyagihugu barakomeje kwiyamiriza amatora nk'uko bikomeje kugenda bigaragara bavuga yuko nyine ibigendanye n'amatora mu Burundi bikomeje kugenda nyine arakamaramaza. Muri nkuko bikomeza kugenda bigaragara mu bimenyetso bikomeje kugenda bitangwa n'ubundi harimwo ihonyangwa rikabije ry'agateka kazi na muntu mu bintu bikorwa n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD aho na bamwe nyene mu bari muri mu mugwi ujejwe gutohoza ukuri nyene no kunywanyisha abarundi severi bataye barahunga nyene kubera agatotezo ibwirizwa shingiro rishasha ryo kwigenekerezo ry'indwi ruheshi 2018 rihamba rero nyine burundu amasezerano ya Arusha yerekana ingene ubutegetsi buba busabikanywa hagati rero y'amoko hagati y'abantu baba rero bitwa ko ari inkehwa mu nzego z'abakenyezi ndetse n'abandi bamwe rero mu mugambwe y'Uprona n'abandi bagiye batandukanye bakaba bakomeza kugenda bashimangira yuko nyene ibintu byose muri kino gihugu cacu c'u Burundi bikomeje kugenda birangirizwa ndetse bikaba bigaragaza neza yuko ayo matora ariko arategurwa mu Burundi atabushishozi burimo bakaba basaba by'umwihariko umugambwe CNDD-FDD gutanga imihoho. Turagaruka ku buryo rero ingabo za Republika Iharanira Intwaro ya Kongo zizwi nka FARDC zamaze kwiyamiriza ndetse no kugaragaza neza yuko ibimaze imisi biratangazwa canga se ibimaze imisi biratugira nyine muri uno mwanya bigendanye na cyane cyane n'ibikomeje kugenda bigaragara canga n'ibikomeje kugenda bitangazwa byerekana ndetse bikanagaragaza ingene ibitero byose bimaze imisi bigabwa byamaze kugenda byamaganirwa kure nyuma yo kwagirizwa n'ingabo za leta ya Kongo FARDC. Izi ngabo za leta ya Kongo rero zaramaganye ibyo byose binyuze mu itangazo canga se mu butumwa rero bwashizwe abona n'umuvugizi w'ubushikiranganje bwo kwivuna abanzi nkuko bigaragara ni Brigadier General Sylvain Ekenge Bomusa aho hari byinshi yagiye aratangaza. Turabege ko muri kino kiganiro muri rusangi kaze kuri mwebwe mwese, kaze kuri mwebwe mukomeje kubana natwe, kaje kuri mwebwe mukomeje kumviriza amakuru n'ibiganiro byacu tubategurira ndetse tukabashikiriza nga kuri no monesha kure yacu ana yanyu.
ndabifuriza kumererwa neza, ndabifuriza ibihe byiza cyane, ndabifuriza umugoroba mwiza nyine kuba ariko baratwumviriza ni buri mu gisagara ca Bujumbura. Reka nizere ko umeze neza cyane, reka nizere ko uri amahoro ukomeje kugira ibihe byiza. Reka ndagusuze kandi nawe ukomeza kutwumviriza uherereye mu bindi bice bigiye bitandukanye, twizere ko uri amahoro kandi ukomeje kumererwa neza cyane. Abari mu karere k'ibiyaga binini, abari mu makungu agiye atandukanye ya kure, mwese turabahaye ikaze. Urashobora gutanga ibyumviro byawe kandi unyuze muri komanteri, ibintu bigaca biramera neza cyane. Hari amakuru avuga yuko ibikomeje kugenda bitangazwa cyane cyane ibikomeje kugenda bitangazwa muri kino gihugu c'u Burundi bikomeje kugenda bishimangira ndetse bikanerekana neza yuko cyane cyane abakorera mu gisagara ca Bujumbura bashaka kuza guhura n'ibibazo biremereye cyane. Bivugwa yuko rero hagiye gukorwa impinduka ziremereye cyane mu Burundi muri kino gisagara, nyuma yuko rero uwari urongoye iki gisagara hamenyekanye imigambi yiwe yuko yaba afise uruhara mu bikorwa bigendanye no gucikisha General Arigome Bunyoni. General de Brigade Jimmy Hatungimana yoba agiye kubogozwa mu burongozi bw'igisagara ca Bujumbura, ariko amakuru dufise muri uno mwanya nuko rero ivyo byose bigiye gukorwa mu buryo rero nyine abantu bataca nyine barabimenye, bakaba bagomba kumwagiriza ibindi bintu harimo n'ibindi byaha bigiye bitandukanye. Mu minsi iheze nibwo haragiye harakwirakwira inkuru rero ku mbuga nkwandiro zerekana neza yuko General Arigome Bunyoni akomeje kugenda na cane akomeje kugenda aramererwa nabi cyane, aho benshi mu bajenerali muri kino gihugu c'u Burundi abarafatikanyije nawe rero kugwana bo barateguye imigambi igendanye no kuba bomucikisha muri iri bohero rikuru rya Gitega, aho yaciriwe umunyururu wo guherayo nyine, ariko akaba atarabyishimiye agaca nyine aragaruka mu butungane. Uwundi mutegetsi arangije rero iyi ndwi biboneka yuko nyine atorohewe ni umukuru w'igisagara ca Bujumbura, General de Brigade Jimmy Hatungimana. Nkuko bigaragara uyajiyongera kuri General Gervais Ndirakobuca batazina ndakugarika, umushikiranganje wa mbere cange minisitiri w'intebe mu Burundi. Kwa gatanu uheze igenekerezo rya 11 ukwezi kwa 2025 ikimenyesha makuru ikiriho rero nyine cyaranditse inkuru ritangaje, aho rero cyamenyesheje ko igisagara ca Bujumbura kiriko kiratabagara ko rero nyine kibayeho nyine nkitagira imbono nyine yiyo kija, ko rero cuzuye umucafu kw'ibikoresho byinshi byononekaye ntibisubirizwe kandi ababyiba ndetse n'ababyonona ntibahanwe. Aho rero haravuzwe cyane amatara yo kwibarabara yo kwibarabara ko kwiyunguruza bisa rero nyine nibitagira amategeko, ko amabarabara yononekaye ntasanurwe, ko rero na za kioske zimera nk'ibizinu mu mabarabara ata amategeko akurikijwe n'ibindi byinshi bihari. Ariko kandi hakaba hakomeje no kugaragara abantu bariko baradudubanganya umutekano mu Burundi, hakiyongeraho nibigendanye no kuba ari mu migambi y'abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Ibi byose ni bimwe rero mu byo akomeje kugenda yagirizwa, ku buryo bamwe baboneka yuko ashobora kuzohura n'ibibazo biremereye cyane. Ikiriho rero nyine si ikinyamakuru gisanzwe cyandika ku bitagenda neza mu gihugu, ahubwo kiragejejwe guhimbaza ubutegetsi bwa CNDD-FDD ndetse no gutuka abatavuga rumwe nabwo. Ikiro rero cyarashinzwe n'umwe mu bategetsi bakomakomeye cyane biperereza ry'u Burundi, Donatien Ndayishimiye, kirafatwa nk'ikimenyesha makuru nyine cy'iperereza mu Burundi. Ibi rero ni byerekana neza yuko nyine abangaba ari bamwe mu bantu bashobora nyine kuba bagiye guhagurukirwa na cane iki kinyamakuru. Ikiriho kikaba gishobora kuba cyatanze amakuru yizewe neza. Donatien Ndayishimiye arafatwa nk'umwe mu begereye cane Perezida Evariste Ndayishimiye, anahabwa amasoko rero adasanzwe y'igihugu. Abivuganye n'ubundi na Perezida Evariste Ndayishimiye, anafatwa kandi nk'ujejwe kuvugira hejuru ibyo rero Perezida Evariste Ndayishimiye aba adashobora kuvuga wenyine. Nyine arafise akazi gasa n'aka Isidore Mbayahaga iyo rero haheze gutuka ibihangange byo muri CNDD-FDD ndetse
no mu bijyanye no gutuka igihugu cy'u Rwanda barifashisha abo bantu bombi nyine nkuko byoma bigaragara. Imbere yuko Generali Guillaume Bunyoni yahozwe na mushikiranganje wa mbere mu Burundi afatwa agafungwa muri Ndamukiza 2023, ikiro cyaramwanditse ko nyine ibyaha by'agacamutwe ari nabyo nyine byahavuye yagirizwa mu butungane. Nyine aya majambo yaranditswe muri nondwi nyine kubijyanye n'ingene Maria ya Bujumbura nyine itwawe cyangwa se iki gisagara cya Bujumbura gitwaye n'integuza kubishobora nyine gushikira vuba. Rero General de Brigade Jimmy Hatungimana, ubwo izindi ntara nyine ziratwawe neza kurusha iyi ntara ya Bujumbura nkuko byoma bigaragara, nakabaza umuntu yo kwibaza. Biragoye gose gutahura ingene ikirero nyine cyadutse kwerekana ko rero nyine iyi ntara ya Bujumbura ariyo itwawe nabi cyane mu Burundi. Niye ntara itwawe neza mu Burundi nkuko rero byabajijwe umushiranganje wa mbere muri nondwi iheze Gervais Nderakobuca. Amabarabara nyine yarapfuye, amabarabara yarapfuye mu gihugu cyose, nibyoroshe ko rero nyine yapfuye mu gisagara ca Bujumbura gusa. Kwiyongoruza byaraparanganye mu gihugu cyose, inyubakwa za leta ziriko nyine ziratabagara mu gihugu cyose. By'ukuri ni ikihe gisata gitwawe neza muri iyi ntwaro ya CNDD-FDD? Ntakeka nyine ubutumwa bwa Donatien Ndayishimiye kuri Jimmy Hatungimana burafise icyo rero bugamije. Ikiboneka cyo nuko nyine intara ya Bujumbura nyine itwawe nk'ibindi bisata byinshi mu gihugu. Ikintu cyo nyine Jimmy Hatungimana asumbya abandi bategetsi bo muri CNDD-FDD nuko rero abanyagihugu bashobora kumushikira byoroshe. Ni umutegetsi atagira rero avugwa ko urwanko, ubwicanyi ndetse no kurondera gucinyiza nyine abantu n'impaka. Buno butumwa rero bw'ikiriho kuri Jimmy Gatete Hatungimana bubandanya bwemeza ko icuka atari kiza hagati y'ibihangange nyine muri CNDD-FDD. Abari mwibarabara ryandikuriyo nyine, abari mwibarabara ryandikuriyo ndetse na Nderakobuca barashobora nyine kutoroherwa mu misi iri imbere nkuko byoma biboneka. Amakuru akomeza kugenda atugira mu no mwanya, akaba yemezwa neza yuko uyu mugabo yaba ariko aragirizwa n'ibindi byaha bigiye bitandukanye, birimo rero n'ibyo gushyigikira General Guillaume Bunyoni nawe nyine wahoze ari umushikiranganje wa mbere muri kino gihugu cy'u Burundi nkuko amakuru akomeza kugenda atugera bivuga. Ibi byose kandi biratuma nga mu Burundi ibigendanye n'ibibazo byama byisukiranya, bigatuma rero abantu bibaza ibigendanye n'imitegekere ya Evariste Ndayishimiye, maze bakagaragaza neza yuko ibyo byose ari akamaramaza. Kugeza uno mwanya rero Evariste Ndayishimiye aribereye mu gacerere mu gihe abanyagihugu bakomeje kugenda baragaragaza neza ko bakomeje guterwa impungenge n'ibintu bikomeje kugenda bigaragara. Kugeza ubu ngubu rero abenshi bakaba bashimangira ndetse bakanerekana neza ko bakomeje guterwa impungenge na cane n'ibibazo bimwe na bimwe byugarije iki gihugu cy'u Burundi nkuko amakuru akomeza kugenda atugeraho abivuga. Kugeza ubu ngubu kandi mu Burundi bariko baritegurira ibigendanye n'amatora, ariko kandi aya matora yo mu Burundi arakomeje kugenda kemangwa n'abatari bakeya nyine, aho basigura ndetse bakanagaragaza neza yuko aya matora arimo igipfungu cyinshi ndetse aya matora arimo ibibazo bigiye bitandukanye. Gushika uno mwanya rero Evariste Ndayishimiye yoba n'ubundi akomeje kugenda aragerageza kurabira hamwe rero ingene yohangana na bamwe mu batavuga rumwe nawe canke abatari mu murongo wiwe. Nubwo yama avuga yuko kenshi hari abantu benshi bama batamwumvira, abandi bakaba bafite ibindi bibereyemo, uno mwanya mu Burundi harakomeje kugaragara ibihangange muri CNDD-FDD nabyo bikomeje guhangara umukuru w'igihugu cy'u Burundi, byerekana neza yuko nawe afite ibibazo bikomakomeye cyane, yemwe bifuza yuko yotanga imihoho. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi mu Burundi barimo nk'umugambwe UPRONA bariko barifatikanya n'urunani Burundi bwa bose n'iyindi migambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi, aho bashimangira yuko bifuza yuko mu Burundi ho bibiganiro bihuriweho bitoba nyine ndetse amatora agaca arafutwa. Bitaba ibyo ngibyo nyine aya matora akaba ashobora kuzoba mu kaduruvayo, ndetse bamwe bakaba bemeza neza yuko amatora yarabaye muri Republika Iharanira Rusange ya Kongo ari ashobora kuzoba nga mu Burundi
Burundi. Ibi byose biriko biragaragara gutya mu gihe ibintu bikomeje kugenda birazamba, ndetse abenshi bakaba basigura banagaragaza neza yuko bateye impungenge n'ibikomeje kugenda bigaragara cyane muri kino gihugu cacu c'u Burundi. Amakuru akomeza kugenda atugeraho rero nyine akabashimangira ndetse akaba agaragaza neza ko ibintu bishobora kuba byozamba igihe icyo ari cyo cyose. Reka tugaruke ku yandi makuru akomeje kugenda aratugeraho muri uno mwanya nk'uko bigaragara. Muri Kivu y'Amajyepfo ingwano zarasubiriye kwaduka, by'umwihariko ingwano zarahuje abazarendo bafitikanyije n'ingabo z'abarundi ndetse n'abandi bagiye batandukanye. Ibi bitero byaragabwe ku munsi w'ejo ngaha mu gisagara ca Bukavu nyine, biremeza neza yuko harabaye indyane ndetse n'ingwano iteye ubwoba. Societe civile twavuganye nayo nyine iremeza neza yuko ibintu bishobora kuzamba ndetse bishobora no gukomeza gufata indi ntera. Societe civile muri Kivu y'Amajyepfo ivuga yuko harapfuye abantu bashika muri 7 mu ngwano yarahuje mu 23 n'umuhari w'abazarendo ndetse n'abandi bashanzwe barafatikanya. Ariko kandi nubwo Societe civile ivuga yuko hapfuye abantu 7 barimo rero 5 b'abanyagihugu ngo ndetse n'abandi bashika muri 13 bagaca barakomereka ngo bariko baravurirwa mu bigondera buzima byaho, ni mu gihe kandi andi makuru avuga yuko haba harishwe abazarendo n'abari ku ruhande rw'abazarendo bashika ku majana 3. Umujyi wa Kavumu n'ikibuga cy'indege by'umwihariko kuri ubu biriko bivugwa yuko bigicungerwa n'umuhari M23 kuko bigaragara ni nyuma yuko inyeshamba z'abazarendo muri iki cyumweru nyine giheze zarabyutse ziragaba ibitero kuri uyu mujyi ndetse no ku kibuga c'indege. Kuri ubu ngubu nyine muri ako gace haragaragara ituze kandi harongerewe ingabo za M23 kuko tubikesha iyi nkuru tuyikesha n'ubundi media Konga Kadomoneti. Ni nyuma yo gukubitwa nyine inshuro inshuro biravuga yuko inyeshamba z'abazarendo zarahunze zerekeza muri parike y'igihugu ya Kaoudzbea, zirakomeje kandi n'ubundi kwerekana neza yuko ngo zizogaruka zihagaze bwuma ndetse zinahagaze neza nk'uko bikomeza kugaragara. Abatari bakeya nga mu Burundi baremeza neza yuko bakomeje guterwa impungenge n'ibishobora kuza kwadukira n'ubundi ibishobora kuza kwadukira iki gihugu c'u Burundi mu nyuma yuko babona yuko ingwano mu gihe yoguma nga muri Kivu y'Amajyepfo bishobora kuzotumira satira imbibe zegereye igihugu cacu c'u Burundi. Bakaba basaba Evariste Ndayishimiye ko yokura abasoda biwe nyine muri iyo ngwano. Icyakora iyi ni imyidogo imaze igihe iriko iravugwa ndetse ibi ni ibintu bimaze igihe nyine biriko biratangazwa, ariko abatari bakeya bakaba barakomeje kugenda batakambira Evariste Ndayishimiye ariko akibera mu gacerere ntagire icyo yobivuga ko cange ngo agire icyo abishikiriza ko nk'uko amakuru akomeza kugenda tugera bivuga. Hari amakuru kandi avuga yuko ingabo zo muri SADC zirashobora kuzonyuzwa mu gihugu cibanyi c'u Rwanda nk'uko amakuru akomeza kugenda tugera bivuga. Aya makuru aravuga yuko nyine izi ngabo zishobora kuzonyuzwa muri icyo gihugu nyuma y'ingwano iremereye cyane, ingwano n'ubundi bivuga ko iherutse guhera nyine kumvikanira amasase mu gisagara ca Goma kigenzurwa n'umuhari M23. Ibyatumye umuhari wa M23 ubigereka by'umwihariko kuri izi ngabo zo muri SADC. Ica kuri SADC yarabyamaganiye kurivuga yuko ataruhare yagize muri ibyo bitero, iciramenyesha yuko atangorane atanuruhara yigeze iragira muri ibyo bikorwa. Kugeza ubu ngubu rero amakuru akomeza kugenda tugeraho akaba agaragaza neza yuko izo ngabo M23 yanasabye ko izo ngabo zoca zirava muri ibyo bice mu buryo bwihuse zigaca ziragenda. Mu Burundi haradutse igisirikare gishasha ni igipolisi gishasha, ariko abandi baribaza niba ari abanyagihugu. Ibyo ni ibibazo bivanze rero n'ubwoba byugarije abanyagihugu bo mu ntara nshasha ya Buhumuza, inyuma yaho nyine imbonera kure zaho ziherewe umwambaro mushasha ataho utandukaniye cyane cyane n'igipolisi cy'igihugu. Izo mbonera kure nyine zirongowe na Shabani nimubona mu ntara ya Buhumuza nyine mu ndinganizo nshasha. Izo mbonera kure ziraheruka guhabwa umwambaro mushasha harimo rero
n'ibirato uwo mwambaro nyene urabye ntaho utaniye cane cane n'umwambaro wambagwa n'igipolisi c'u Burundi. Umukuru w'izo mbonerakure Shabani mubona nawe nyene aca yambara umwambaro wisangije ibara risa rero n'irya gisirikare. Muri izo mbonerakure nyene harimo izacunguwe zicungera umutekano. Shabani ni mubona zose ziba zifise amamotorora n'inkoho nyene mu kumugendanira. Inkoho rero nyene ntibazishira ahabona, ziguma indani mu modoka ya Shabani. Ibyo abanyagihugu nyene bariko barabibona, bavuga yuko bibarengereye ndetse ari ubwoba bukomakomeye cyane nk'uko amakuru akomeza kugenda atugera bivuga. Biragoye kumenya niba rero ari inzego nshasha z'umutekano canga arizo zambonera kure twari tumenyereye nyene. Birateye ubwoba, bamwe mu banyagihugu barayaze na Burundi News TV bakavuga yuko biteye impungenge. Ibyo birateye ubwoba abanyagihugu bo muri iyo ntara ya Buhumuza, kuko rero nyene nk'uko babishikiriza izo mbonerakure iyo rero zambaye uwo mwambaro nta mupolisi canga se umusirikare asubira kuvuga, nizo nyene zivuga ijya nyuma aho zoba ziherereye. Ibyo abanyagihugu babona ko nyene bizorohera gukwegera akarambaraye mu gihugu hamwe bitohagarara, bagasaba ko rero inzego nkuru z'umutekano zohagarika ibyo bintu mu maguru mashasha. Amwe mu masanamu ariko arahanwanwa ku mbuga ngurukana bumenyi yerekana izi mbonerakure nyene za Shabani mubona, ubona ariko rero nyene ziteye ubwoba canga ziteye amakenga, benshi bakagaragaza neza yuko nyene ari ibintu biteye ubwoba. Bamenyesha yuko kenshi iyo amatora yimirije mu Burundi haca ibibazo bigiye bitandukanye. Tugaruke mu kanya turabira hamwe ibindi bigezweko.